Direti kuguha ico wifuza je numva ndi fe pepe numva nofata risk umutima ukanka pepe mbwira ico ushaka babarira ntunjane muri koma pepe uko umutima utera mbikubwira kenshi ukafatanya ibandi nubwo ubona kenshi mba nihoreye peporte ubucitinga mbikubwira kenshi ndiko ndaririmba you touching my what are my emotions, not depression. The way you left me, nivyo vyangize crazy. Sinarichita, egiye wansiga niho vyahinduka. Wari nka soulmates, I wanna go find you again. Please let me know, would you let me know? Wanna make you back to me, back to me, back to me, yeah, yeah. Wanna make you back to me, nakupenda sana. Reka tubaramutse cyane abakunzi ba Burundi aho mwere wose nibaze komeze neza mukome mushimana kuri mikuru yambere n'usengara ifise uko bisanzwe abashikiza ibiganiro uko bikoko bwije adahengeshanya kuguma bazanira abantu babagiye batandukanye impano zishasha ndetse na cecari dukunda kwivugana n'impano zikiri zito ko nakarira bajya babageze kure bagoye no kuronka abafise ibindi bintu biba bitwaza niyo mpamvu tuca twirondera abantu bakiri bato bakizamuka kugira ngo dukurone nabo kumbure nabo nibagera haruguru bazotwibuka. Ego mbere tufise abajene bakiri bato n'abajene ba entrepreneur bavuga ati twe natwe ntago toguma twicaye tugeza gukora akantu gatuma tuba turi okipe nituje mu bintu babigiye bitandukanye na cyane cyane ari mu ntumbero kuryohera abantu kubaruhura imitima mu buryo babwiye bitandukanye. Reka dusabe tubakire duce tubasaba kiba bidondora mu ncamake. Ego turabakiriye cyane. Yes murakoze. Hama ku mazina tukaba twita mazina batumenyereye ko sanzwe twahawe n'abavyeyi aje banyita Beritra aka Dora BM ibyo benshi banziko. Je nanje banyitwa gwazina abavyeyi bamaye je banyiswe Crepe ariko nyene amazina nkoresha mu artiste bwanje ni Crepe Nasri. Okay. Mutubwiye amazina ya none biko no bivuga kuko burya amazina burya je nibaza kuri basoguruka tarahari aho kubera tuguma tugenda dukura dushika mu bihe babigiye bitandukanye tuguma dutora amazina y'ama system mashasha. Okay, dushaka kumenya umuntu arakura kandi agakurira ahantu habagiye hatandukanye mu bantu babagiye batandukanye mu kibano kibagiye gitandukanye bikangombwa ko umuntu ava hara kideplace so atagashika mu muji ariko hatabuze ko haba hari abavukiye mu muji. Dushaka kumenya kuri wa mbere afise microphone ni giki cyakuranze mu buto naho kiri muto hari ubundi buto warengana kuvuga ico ubwenge ni giki cyakuranze. Jewe ikintu candanze nkikiri muto je ntaraza mu bintu by'umuziki. Yego narakunda umupira cyane. Je mbere nifuza no kuba umufutballeur. Yego ariko mu nyuma nyene kujyanye n'abavyeyi usanga bakubwira ati mwana reka ivyo bintu wige vya narabihevye cyane isanga ari ibintu byo kuririmba ubu nivyo ndimwe. Bure wibereye mu muziki. Okay. Yego tuko turavuga imbonoka zoza tutarinjira neza mu kiganiro nyezina wowe umuziki wawe wifuza ko ushaka kushika naye. Umuziki wanje je nshaka ushike kure kandi nshaka gushikana n'igihugu canje kure biciye mu muziki wanje. Abantu bose batubwira ngo bashaka kugera kure ariko ibi bintu biragoye ata icyo twokwitwa atakuboko kuri nyuma ata muntu ariko gusunika uri kubigenza gute kugira ngo uzoroherwe kugeza uwo muziki. Aje ubu nyene abajama nyene tu kugiye dukoreye ikintu nyene c'indirimbo ari gihe nyene turaja hamwe n'abajama nyene bavuga ati je ndafise indirimbo nashaka mufashe tugatereza ya mafaranga bakegeranya hama tugakora umuziki. Yego murakoze cyane. Mu mpere mugenzi wacu nawe ego twari mu kantu tuko turavuga utuntu burya twa hato na hato tuba tworoheje tutanagoye no kwishura burya je nta nibazo bya hatari mbaza kubera ku isi byose yarabyumvise. Ushaka kumenya niki cyabaranze mu buto bwanyu
naho kiri muto hariho ubundi buto warenganye. ya murakoze cyane. Je ikintu candanze mu buto bw'iwanje nari umwana kenshi agamburuka nta bintu ntaciyemwo mu bintu by'ubwana benshi banzi ko muri byinshi byandanze. Nari umupeti ari mu ngeso mbi nyene byarashika nka dekona ego naho nagamburuka naragambarara abenshi kandi kandi naragambarara abenshi banzi ku bintu byo kudekona kweri ari abanzi nawe mugabo narahindutse nashoboye kuhinduka me ukubambona bambona mwindi shusho bo bambona mu kundi umuririmbyi yego cyane nivyo rero tina numvise ngombye gutwenga ariko birangira ntwenze ndi umwana yitona nakuze ngamburuka ariko benshi banzi urumva kandi ako kantu rero uko naje numva ati none ibi bintu biravangana bimeze gute canke wabihaye senkari birashobora kuba bivanganye mugabo kugamburuka ni 80% mugabo ntabura udufuti ntabura udufuti nka 20% nta mwiza buri nenge yego hari abanzi k'ibistori byinshi bibi mugabo ahanini nari umwana mwiza no mu kibano barabizi amen. Dushaka kumenya mwubwo buto bwawe nicaye ikintu wakoreye umubyeyi azopfa wibagiye nawe akavuga ati umwana wanje kuri muvyeyi arave mugiye be umuvyeyi ikintu namukoreye abana benshi barakunda kugambarara sana kenshi kw'ishure ntibatora je ndi mu bantu mu bana yagenda gaca kuva mvuka nkiri muto sindigera nsiba kw'ishure ivyo abavyeyi banje barabyishimira sana kandi ndabereka amanota meza cyane. Nta shuri na rimwe wayigeze unanirwa? Amaze kudubura kabiri mugabo byabaye nyene ubu ayo mahera y'imyaka 2 yarahombye. Yari amashure nyene ya primaire, amashure ya primaire nta mahera sinovuga ko ari uburyo bwinshi bwotuma wari bwinshi amakaye ibyo wariye kuguma yiyumvira ko umwana ari kwishuri ni ibintu bishika kandi bibaho. Urazi ibintu buryo umuntu ananiwe kabahombeje abantu benshi na leta irahomba zijyangwa kurya kuntu mwarimu yatonze kubera wewe bavuga ati mu Kirundi atagapfuye ntagakira cyane gose. Tuvire gaho tugire mu muziki. Muziki bimeze gute? Muziki harimo cyo twitwa struggle, ibibazo byinshi mugabo ni mu gihe tukiri hasi cyongereza byita under mu gihe tukiri under n'ubundi nibimeze neza cyane haracarimo agahazi ibibazo byo bishobora kubura ariko ndizera ntakekiranya ko abantu bariko baraza mu muziki no munsi ko byoroshe gusumba basatubi basatubi ndibuka neza turiko turaba amafoto yabo bari abantu baropora aropozi mu Kanyosha yari yo myaka yabo araraba aja mu muziki aca kuropo rero ubuzima buranka sinzi we ikintu yakoresheje umunsi nagira amahirwe yo kumuvugisha nzomubaza sinzi ikintu yakoresheje kugira ageze hajageze ariko ikintu kimbabaza no gushika no munsi nuko abantu bari hejuru batari ko barabona abana bari hasi bamenye ko ibi bintu by'umuziki ikintu cyose ni generation nkunda kubona ku bantu borora cyane cyane inkoko arorora inkoko zakura akazana izindi zito rero no mu muziki ni generation baje abantu bari hejuru bazozima kuko tuko turaraba uwo bitwa Kiriku muri Band Boy nivyo muri Band Boy baramutoye bamushira muri Band Boy bobo ntibari bazisha zovamwo byarangiye yakoreyeyo aramenyera buke hamara sohoka gushikuna munsi ni bari kaduteranje mu Burundi mu makungu abantu bose ni ahanihe mu rusengero ahanihe urumva indirimbo n'umuziki umwe witwa wisi usanga no pastor mu rusengero avuga ati Imana yadukuye ku none abantu tubabaza ati ahanihe ujya n'umwana mutonya cyane two turamuraba yaciye mu bibazo byinshi cyane murabizi yari umwana wo mwibarabara nubwo benshi babona abana bo mwibarabara ati ntaca azovamwo ariko umuziki w'u Burundi gushika no munsi umeze neza
mu mpande zose uko bigenda kose nta kibazo na kimwe ntabyo gushavuranira kubera ko ubu indirimbo z'amahanga twarazirukanye havuga indirimbo z'Uburundi dushaka kumenya rero ni kibazo ku muntu wese aza kumva yo kwishura numwe naho yo kwishura n'udashobora kwishura ntaco bitwaye tuba turi mu muziki tuvuga ibintu byo mwidagaduro mu gihugu cy'u Burundi umuziki w'u Burundi murashobora kuba mubizi cyane kunsumbya kuko je sindabirimo cyane nkuko mwe mubirimwo mwatanguye kwiyumvira mwokora umuziki byari okay mbaje ikibazo ciza cyane je umuziki natanguye kwiyumvira kuwukora 2023 niho nabonye cimpano burya sije nayumvisemwo ahubwo barayinyumvisemo ego niho nagiye kubona yuko no bikora nagica ndabona ko ari ivyanje aje nanje kubganje natanguye kumva ko noshobora kuririmba cankwe mfise impano yo kuririmba naniga 7 niho natangura kwandika nyene cya turimbo nyene wandika mu ikaye abanyeshuri twigana haguma bambwira ati urashoboye yego ati urashoboye kweri bandanye nanje bimpa inguvu ariko nyene sinashoboye nja muri studio api nyene naguma nandika nyene nkuru du challenge nyene duto shira hanze batubona ubu rero niho muri umwaka nyene turi mu 2025 niho nagiye muri studio ndakora umuziki wa mbere wanje bica bigenda neza byagenze neza cyane ego dushaka kumenya ibintu by'umuziki ni ibintu birebire ntago bihera kubera ko no munsi tuba tuvuga ati ego turafise ba Kiriku turafise ba Satubi n'abandi babagiye batandukanye ba D1 ba MB data n'abandi ariko dushaka kumenya bariko bikora gute canke abandi bantu bari mu bindi bihugu bo bariko bikora gute nuwahe muntu mu Burundi tuvuze mu Burundi turi ngaha mufata nk'icitegerezo muvuga ati je nanje kweri nashaka kugera hajya hantu nubwo hari hantu ugeze ahantu ushaka kugera handi hantu turi mu Burundi imbere yuko tuja hanze y'igihugu nuwahe muntu mushobora kuvuga ati uyu kweri ndashobora guca mu nzira yiwe nkanabaza amakuru yiwe kugira ngo nange nshobora kugera ahageze je ubganje uno vuga nkiri ku Barman yani Barman kweri anyespira yuko bwavyiwe birangyohera nanje nkumva shaka kumera nka kurya ariko gusa nyene ugasanga biragoye nyene ariko bizokunda shanda byizeye bro mbo Kiriku hari inzira yoba yaraciyemwe birakunda kujya kuntu nawe urashobora guca mu yindi ugasanga muhuriye hajya ahantu kandi murazi bino bintu nakumenya nabivuga ni generation no musi arashobora kuziba nawe ukaka canka kaka gose ugacuja nawe kwaka kuko biravana no musi arashobora kuvanga ugasanga yigiriye mu bindi bihugu nka kujya kwa Kidumu akaba nawe ukabura shikiri nimwe nzira rero tuvuga ati ni gukora tu imana cyane kuri inspiration mu Burundi gishaka kumenya we nawe bimeze gute unyespira tutabeshanye vraiment sukwigana je Kiriku akili cyane gose uko ujya mu jama agenda mufana 4 avyumve n'umufana wa ndumufana wiwe na kandi nawe aravyivugira ko natwe turabafana biyo mbo ikintu kimwe yakoze kinezera hari ahantu twagiye turahurira muri show igihe cyose ageze muri show hari abana bato abanza kuramukanya nabo bana rero hari ukuntu bajya abantu baba mucungera babimubuza burya aza kuririmba ari uko babimwemereye nico kintu cyanyoheye kujya musore akiri mutoya ego reka tuve mu ivyo bintu byose tuze hano hantu duhagarare cyane ku ndirimbo yanyu novuga ko iri kirabice bigacika hambavu yuko mu Burundi atandirimbo nimwe itera swata gushika no munsi nta ndirimbo nimwe itera swata ndakubwira abantu ati iyo ushize ikintu kuri YouTube ukaronka views 100 ntiwirande ngo waronse views mbe abo bantu baje woronka ivyo ba canke kugira biyumvire kubiraba utabategetse umva atari ubuntu wagiriwe rero umuntu akoze ikintu akaronka ni views 100 akwiye gushima Imana akavuga ati Imana ishimwe ejo ndashobora kuronka abandi bantu biyongera ko bakeya kuko bino bintu ni kumuyaga ni rezo ni connection n'umuntu utazi
ni wagenda gafyonda karaba rero ntituzi ibiza gukurikira ntituzi ibyamuhinduye urumva ni gutanga message dushaka kumenya ku ndirimbo yanyu ya mbere yitwa gute kubera iki mwahisemwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi indirimbo yacu ya mbere yitwa Emotion tuma twahisemwo guhitamo igihugu cyacu Burundi nuko ari aho tuvuka nyine turabarundi ego shaka kumenya mwayise Emotion okay donc mwashatse guha iyahe message abantu bazoyumva message ugerageje kumviriza amajambo ukanaraba video urabona message twashoboye gutanga sasa mu kibano mu bigo byinshi hari abagabo babana n'abagore babo mugabo bagacitinga bagacitingana batabizinanye sanga ni ibintu biriko biribonekeza nyene bikarangira wa muntu yacinye umuwundi bibonanye ibyo twashatse kuririmba numva ni navyo vyeze mwa kinogi ni indirimbo ya kinogi twasanze binagwanyemwo burya nivyo birimwo twashatse gutanga ama message harimo ama message menshi muri iyo ndirimbo ikibazo kukurikora kuri mugenzi wawe ni indirimbo ifite message nziza indirimbo yigisha ku mpande zose burya n'umupasiteri hajya yo kwicara kiga kuko ibi bintu byo guca abantu inyuma burya biri mwabano bantu badakijijwe bikaba no mwabano bantu bakijijwe kandi cyane ego ikintu nashaka kukubaza mumaze gukora indirimbo zingahe tweyo tumaze gukora iri hanze nijya imwe yonyene gusa hari izindi nyene zanditse zitarasohoka urazi gituma ndabaje timutse gukora indirimbo zingahe hari ijya yonyene maze kubona kandi ndabizi ko ari imwe ni kubera tugiye kuraba akarorero tuvuge Kidumu tugiye kuraba indirimbo yahereye sawa iri hasi cyane yijya yiwanyu mwe mwahereye ego kuko ndiko ndaraba amasanamu yayo ndiko ndaraba ugikozwe ndiko ndaraba uburyo yanditswe novuga ko mu bantu bose batanguye bose bari hit je ndakunda gukurikirana utuntu twakera usanga mu intango yanyu ibaruta ntago ndikunda vuga abantu kugira bashime namwe ndaza abantu badukurikirana kuri Arc Burundi ndaza gushira link muri commentaire iyo ndirimbo ndayipininga muza kuyisanga hejuru umuntu yiyumva ko ndiko ndabesha ni indirimbo yabo ya mbere aza kwinjiramwo byorosha cyayibona kandi umuntu aza kubibona atange commentaire nawe avuga uko yabibonye niyo mpamvu rero navuze ati kuhaje sana kubera ko ari indirimbo ya mbere ikabifisa amasanamu nkajya nibaza ko atari ibintu bya bose biba bigoye cyane uno musi rero biba bigoye cyane gose gusumba aho umuntu aba afise abantu bari impande yiwe hari abavyumva n'abatavyumva uno musi turiko turaraba umuntu ari yumvira ikintu gasanga imiryango n'ibindi n'abandi bantu babagi batandukanye ntibabitahura ushaka kumenya abavyeyi cyangwa se ababanyi bamaze kubona kuri mu muziki babyifashe mu gute je ku ruhande rwo wanje abavyeyi bakibona donc before je yuko ntangura kuririmba je umuvyeyi wanje yakunda kubona nigiranye ibintu by'ubustare ngirike by'ubustare ahubwo ati wowe guma wigira ibintu by'ubustare ati wozo hava umustare wewe nene bijyanye by'abana nyene begira ibintu nyene sasa rero ubu abonye nsize hanze indirimbo ya mbere yaramanje nyine aramarira byatari arambwira ati ibyo bintu wagiyemo nibiki ndamubwira ati jewe umuziki vraiment ndawukunda kandi niwo ushaka gukora arambwira ati ibyo bintu nta kamaro bifise bihebe aranuka nyene gusa nyene ndavyihangana ndavuga ati je ngoma nzobikora gusa nyene ubu yarantahuye nyene gusa nyene yambwiye ati wewe iga hamubikore gusa wige ibintu byose bikiri mu ntango abantu ntibavyumva natwebwe ngaha tuba turi ku ma TV online tubitangura abantu batavyumva abantu bakatubwira ati ibyo bintu mugiyemo si uti kubakobwa ngo hari haba babigiyemwo ngo babateye amada aba bavyari nuku ugasanga ivyo bintu rero biriko birateza ikibazo na cyane k'abantu batabarabitahura no musi abantu baratahura ibintu byose kubera ko ubu ubuzima buri kuri rezo sosio
abantu nibo bumvira ibintu byose benshi ntibacumbiza n'amaradiyo nk'uko bisanzwe ego dushaka kumenya indirimbo ni yanyu nimwe mwayanditse murayikora n'amarepetition bikwiye uno munsi turafise abantu bariko baradukurikirana batwumviriza bari mu mpande zine z'isi kugira bamenye ko ijya ndirimbo ndetse ijya audio ndavuga audio naho video barayibona barabona kari mwebwe ariko ntago bashobora kumenya ko ijya audio ari mu mwayirimbye bivanye n'ukuntu nyene batariho bari murashobora kuturirimbira akapera gatoya namba atakibazo byotera naso nta kibazo mbikubwira kenshi ukafatanya ibandi nubwo ubona kenshi mba nihoreye beporte ubucitinga mbikubwira kenshi ndiko ndaririmba you touch ma kandi nawe urabizi ko nkwemera for tell me pay what you want direct kuguha ijo wifuza je numva ndi fair pepe numva nofata risk umutima ukanka pepe mbwira ico ushaka babarira nunjane muri koma pepe uko umutima utera nikimoshe ziyongereza pepe uko umutima utera niko feelings yongereza pepe uko umutima utera niko emotions yongereza pepe uko umutima utera niko feelings yongereza okay murakoze cyane reka tubashimire mbo je rero kunda kumva ibintu bimwe hane nkunda guhagarara ku kintu bitwa lofre baby uko umutima utera niko emotions yongereza none ibi bintu byo bastar je rero bincanga nta kuntu abantu bose baririmbye nyine bategezwa gushiramo ikirundi bakavanga n'urundi rurimi ibyo bintu bifasha iki biva kuki mu ndirimbo igituma tubishiramwo ibyo nk'ubo hari abantu usanga bumva ikirimi cy'icongereza barashobora kuyumva kumva icyo twashatse kuririmba nubwo uwo mutima batazi icyo bisigura gusa nyine bumvise emotion barumva ati uwo mwana yashatse kuririmba iki kandi no mu Burundi arabyumva cyane gose rero najye ni bwatawe kubera ko naza numva abastari dashize mu Giswahili ashira mu Gifaransa canke icongereza utwo tuntu to turimo impuza makungu twaguma turimwo yego muriko murakora iki kugira ngo umuziki w'u Burundi muzamu rugere ku rundi rwego tiko turakorana inguvu turabe yuko umuziki w'u Burundi wotera imbere nkuko nabivuze biciye mu muziki nyene twe dukora yego kuri mugenzi wawe tuko turaririmba tuko turakora sivyo akana kazi gusohora ubu muziki nakazi mu byo mutegura mubona inyungu muzoyironka gute nk'ubu nk'umuvyeyi yakwicariza koza ati bijya bintu urimwo umuntu azungukira ni wambwira aho uzungukira je nange nca ndagufasha okay hajya ikintu cyose mu kugikora dufate uri kuratera akarorero uri kuratera nk'ibigori yego urabiteye urimbye akanogo niko bagira batayemo urutete urafutse yego sasa ntubuhambye ingya oye ubuhambye ingya mugabo zibari nke ukeneye bigwire bibe byinshi cyane gose ni nk'ukure ni nko mu muziki muziki burya amahera transponsor make nyene yiwacu nene tuba dushoboye kuyarya kubera iki twemera tukashora muri bijya nuko turirimba tukabika natwe tuzoyimbura vyagwire ni inyungu izova kandi ni nka kurya nyina karorero niko bimeze cyane gose inyuma y'indirimbo tumaze kubona yagiye hanze twitegeki nyuma y'indirimbo mwitege hari yindi turi mu nteguro yavyo yayo nyene sinoyivuga izina kuko turacyari mu nteguro ibicari mu gikoni iri mu gikoni iri mu urabitoye bro none namba kweri atari kera tuvuge ko ari ryari kuko aba bantu bacu abantu bari kubadukurikirana dutegereza icyo gikorwa gisohotse gikurikira tuza kubahamagara mukagaruka
bakumva ko hari igikorwa cyasohotse abatabimenya bimenye kugira ngo baje kukiraba sawa nambe byaramaze gusobanuka nambe mu gikoni batanguye gukata itomati nambe bamaze gushira amazi ku bugari tuyitege ryari ico gikorwa sasa sinobabwira ngo bayitege ryari ngo ejo canke hirya ejo kuko ni ya mbere isa ni ikimoto bushasha gusa tubafitiye ikindi gikorwa kiriko kirategurwa muturindire mu mezi abiri kubera ni ya mbere imaze amezi abiri nayo nyene ntarakwira neza yego mezi abiri tuzobaha ikindi gikorwa ikibazo gisa nk'icyanyuma dusozera ikiganiro tuba twavuze ibintu byinshi na cyane cyane ntitwobimara kuko tuzoguma tubabwira mugaruka muganiriza abantu kumburemo baryohera mubabwira amajambo aruhura umutima kugira bamenye ko muriho niyo mpamvu habaho bino bintu byo kuganira kumbure vuba cyane no babwira ko kuri Burundi tugushobora kuzana ikintu bitwa live tukaganira n'abantu batubaza ibibazo direct rero urumva ni byiza cyane ikibazo gisa nk'icyanyuma uno munsi murabikora mufise ibindi bintu mukora by'ishure n'ibindi babigiye bitandukanye ibi bintu biraborohera kuba mu ma repetition ufonda kuja mu clip kuja kuri codinga audio n'ibindi biraborohera mu gihe muri kwishura kibazo ciza ukuntu no cishura sukundi hajya ikintu cose avuga ko kiba gisa umwanya wavyo kandi narabigenzuwe nasanze ari byo sasa tugiye kwishure tumenya yuko tugiye kwishura nubwo benshi batwita abastari ngo umustari bwabo twe turi kwishure turi abanyeshuri dushitse hanze tuba turabasana niko bimeze kwe ikintu rero kiri ngaho burya kwishuri tuba dufise y'abafana sibyo indirimbo yanyu muri ko muri promotinga gute iyo muri kwishuri na cyane cyane mugeze muri wa mwanya watari sha kenshi usanga ari nk'umunyeshuri abanzi ni wabikora ivyo bintu ko je vyonanira no kuvuga kweli birananira yongeze skuru birananira go kweli ntajye mwana wo kuyagize muri tarib mwari masohotse undi ataraza ati umviriza ndazi nta matelefone mwazanye ariko mugende kuri YouTube muraba kakana nakiwacu mu mujyana cyoboneka nawe gwari ufarse ego kweli ngo fise indirimbo muje kuri YouTube genda muyira yavyonanira kenshi usanga nyene bivuze nk'umunyeshuri nyene w'umufana kandi birangyohera yabivuze umva bari kara promoting igikorwa canje hari abantu uzamva ngo ngirira abone ndagusavye ngirira abone abo nabo mu bavuga iki abo nzi yuko ntibaba baritahura ibyo bakora ko umuntu ahugira abone bivaye n'ikintu ukora ukuntu camuryoheye nturinda kumuforsa gukora abone ne nk'ubuwe nobwira ati nkurikirana none wowe uzi ibyo nkora ibyo bintu wovuga ngo ukurikirane oya si byiza bikiye tuvuganye ibintu byinshi cyane nubwo navuze ko hari ikibazo ca nyuma twari gusa nko kurangiriza ko ariko nitogenda tutabaje kino kintu muri muziki y'u Burundi abantu benshi bagenda batangurira mu dutimu tuba tugiye dutandukanye ugasanga abantu bari muri timu runaka abandi bakaba bari muri timu runaka mwebwe bimeze gute muba muri nka timu canke bimeze gute twe turi timu timu ibihe byose muzoba nk'abara abantu barashwana byocamo mugabo twebwe turi timu turi umugwi twitwa YB Killer Music ego Young Boys Killer ego Music kuri mugenzi wawe namba ari timu tuvuge ko mama office ico bitwa management canke bimeze gute urakoze kubaza ico kibazo urumva twebwe kubwo wacu nta management gusa nyene turafise nyene abantu nyene baturabira ibikorwa byacu aho rero ucatse kuvuga ko nk'umuntu ari hanze baba diaspora canke se abandi baguza tunga bari mu Burundi bipfuje kubatamo amafaranga k'imiryango yuguruye cyane imiryango iruguruye kweli hari abantu bakunda impano nk'izi ugasanga bariyumviye ku kintu ariko ugasanga barabuze abo bafasha niyo mpamvu tuba tubazana ngaha kugira ngo hagize n'uwo bumva abatema amafaranga ego akajambo kanyuma kuba ari ko dukurikirana mushobora kubwira abantu na cyane cyane abo musangiye umwuga umwe wo kuririmba mu muziki w'u Burundi cyo twabasaba kwanza cyane cyane nk'abafana twabasaba yuko bakomeza kudushigikira nkuko badushikiye na mbere ibikorwa byacu bakaguma badusapotinga hama ibindi twosaba abantu badukuriye mu muziki
nuko nabo nyene buri supportinga ibikorwa byacu natwe kugira bishike kure cyane. Umuziki w'Uburundi urakeneye amaraso mashasha. Mugenzi wawe nawe agira akajambo kanyuma hereza ko kugira ngo dusozere ikiganiro. Nakaye kajambo wohereza ko kanyuma ubwira abantu na cyane cyane abo muba muri mu mwuga umwe. Ico nababwira cancana abafana nuko bodushigikira muri bimwe tubasaba badukorere. Ico nabwira abo dukora akazi kamwe bakuru bacu nuko bodufasha bakadusupportinga. Nako kajambo. Murakoze cyane, reka ndabashimire cyane. Nibaze ko nitwongera kubakenera muzotwita muri Arc Burundi. Ego. Sinzi abantu benshi bakunda kumbaza ati ni kubera iki Arc Burundi? Arc Burundi ni kinyamakuru cyaje ku mpano z'aba artiste. Apana bari hejuru bato bato. Je uzosanga kibiganiro by'abantu bato bato. Kuko banini ntago ndabarondera pe nane nimero zabo nimfitiye. N'ibintu byabo mbana nashaka je sindabikurikirana. Ariko abantu bato bato nkurikirana ibintu byabo cyane. Kubera ko ikintu cyose kiragira generation. Usanga hari abandi bantu babari mwizo generation zabo bakuru. Turavuga ajya mativa komakomeye umukubito n'abandi. Natwe tuja kuganira n'abantu bato bato nabo bakaronka aho bavugira. Reka tubashimire, dushimira abantu bari kwadukurikirana muri rusangi, dushimira abantu bari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu, ndavuga ati mu diaspora. Mwese muri rusange mwubahwe. Nibaze ko tuzosura mu kiganiro gizokurikira, tuzoguma tubazana abartiste bage batandukanye ko na cyane tugomba kwagura mu mwaka uza dushobora gutangura ibintu bishasha muri bwa bamwe hakomwe tumaze imisi tubabwira turahindura ibintu dutangure kuba ibiganiro biba bigiye bitandukanye na cyane mu madomene yose. Reka rero ndabifuriza ibihe byiza. Natwe turabikwifurije kandi turashimiye TV yanyu, murakoze kutwakira, mwatwakiye neza. Imana ibampera imigisha. What are my emotions, not depression. The way you left me, nibyo byangize crazy. Sinarichita, egiye wansiga niho byahinduka. Wari nka soulmates, I wonder go find you again. Please let me know, would you let me know? Wanna make you back to me, back to me, back to me, yeah. Wanna make you back to me, nakupenda sana. Kumutima utera, nikimotions yongereza. Baby kumutima utera, niko feelings yongereza. Baby kumutima utera, nikimotions yongereza. Baby kumutima utera, niko feelings yongereza.